tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ikindagitiro ndabaramukije amahoro. Afise impamvu ndara ntasinziriye. Shaka kubabwira ikindagitiro. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka kubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo ry'umunani Rusama umwaka w'2023. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro cyacu tahura akahise wubake ibirama, ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Uno munsi tukaba tugiye kwiga kuri kahise karanze Burundi mu kiringo cyo kuva mu mwaka w'1960 gushika mu 1965. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Muri kino kiganiro cy'uno munsi tukaba turi kumwe n'umushinga ntahe Home Prince nkuko bisanzwe niwe dusanzwe dukorana kino kiganiro tugitegurira hamwe. Ndabaramukije Home Prince. Mwaramutse neza Frank, kandi ndaramukije narakora dukurikirana muri kino kiganiro. Dukomeze dukurikire kuko ni kiganiro cyiza, turi kumwe n'abahinga mu by'akahise kacu ku Burundi. Murakoze. Ego cyane turi kumwe kandi tumire novuga umutumire kuko amaze kuba umusangwa numwe mu badufasha gutahura kahise ku Burundi mu kuduha umuco mu kugira tushore kumenya ukuri kw'ivyabaye mu Burundi. Ndabaramukije mushinga ntaye Kiki Daniel Ngendakumana. Ndabaramukije, mwakoze no kongera kuduha umwanya muri kino kiganiro. Ego cyane turi kumwe kandi n'umwigisha wacu ari we muganga Alphonse Rugambarara asanzwe atwigisha ivyakahise ku Burundi haba muri kino kiganiro eka haba no kuri wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ndabaramukije Dr. Ndabahani kaze. Murakoze cyane Frank, murakoze kudutumira. Ndaramukije nabo tuzakuyaga abatumire bawe n'abaza kutwumviriza uno munsi. Murakoze.
mu kiganiro giheze twaravuze ku bwicanyi eka niho nyabwoko ryabaye mu 1972 nkuko byari byasabwe n'umwe mu bakurikirana ibino biganiro byacu mu bakurikirana itorero Burundi. Ubu naho umwe kandi yarasabye yuko twugaruka ku byabaye imbere yaho kuko byumvikana neza yuko ibyabaye mu 1972 hariho intanguriro yavyo. Uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe kuva mu mwaka w'1960 gushika mu mwaka w'1965. Mbega injyane zaje gute, ideology y'amacakubiri yoba yatanguye gute? Umushinga ntaye Kiki Daniel. Murakoze, nibaza ko turi bato, ariko nubwo turi bato ntitwokwirengagiza byinshi mu byagiye biba mu gihugu cacu bikandikwa, bimwe tukabisoma ibindi tukagenda tubibaza. Ikijanye na novuga nk'ivyumviro byo gukumirana no guhonya abantu, ico bita idéologie d'exclusion et de génocide, ni ivyumviro cyane cyane byazananye n'intwaro ya gikoroni, intwaro y'abazungu mu Burundi bwacu. Kera imbere yaho twari dufise ukuntu tubanye, twari dufise uko umuntu wese afise umurimo ajejwe, akagira icamariye societe, akagira naho yubahana na mugenzi we, bigatuma abantu bose babana mu bumwe no mu mwumvikano, atawucinyiza uwundi. Kuvuga yaba ibikorwa byo mu miryango, yaba ibikorwa byo mu mihana y'abantu, bivanye bamwe bose n'imyuga bafise n'ibyo binjiza, byose byari bifise ico bifasha n'ico bimariye abarundi muri rusangi. Umwami ntiyashobora kuba atagira abatwara, atagira abatware bamufasha kuringaniza ibikorwa kuva hejuru gushika hasi. N'abanyagihugu ntibashobora kubaho batagira ibyo bajya n'ibibabeshaho. Ni ukuvuga ko icyo gihe abantu bari batunzwe n'isuka, abandi batunzwe n'inka, korora, icyo bita la civilisation de la vache et de la terre. Ni ukuvuga ko abarimyi ibyo bimbuye ntibabyisangiza, bategeza kubisangira n'abandi hirya no hino. N'aborozi ntiyashobora korora atagira ibyo agaburira inka ziwe, atagira ibyo asasira inka ziwe. Ni ukuvuga ko nk'umurimyi yashobora kuba yotanga ivyimburwa vyiwe mu bya bindi twita ya systeme d'échange bita le troc, ukagemura hanyuma ukagenda utahanye abandi ibyo bimbuye, ibyavuye mu umwimbu w'ibikorwa byabo. Ni ukuvuga ko umworozi ibyava mu bworozi yabisangira n'abandi, n'ibyavuye mu burimyi bakabisangira n'abandi, gutyo abantu bakubahana. Yewe na babandi bitwa ko batunzwe n'iyindi myuga isanzwe nk'ubucuzi, kubumba. Murazi ko mu guteka nta muntu ashobora guteka atagira inkono. Urumva ko yashora inkono agatahana abarimye ibyo bamuhaye, yacura amacumu akayajyana ibwami, agahabwa agaciro k'umwami yagira ingabo, nta bindi bikoresho byakora. Rero abazungu bamaze kuza icyo gihe, akahise karatubwira uko bagerageje gusambura uko Burundi bwiyubatse. Baragerageje gucanishamwe abantu, batangura babaha iyindi karangamuntu itandukanye n'iyo twari dusanganywe. Izo karangamuntu baraziha n'ibindi bimenyetso bishobora kuzishimangira, hanyuma baratangura kubashiramwo ubusumbasumbane. Bamwe bita abandi ko babasumba mu bijanye n'ubwenge, abandi ko babasumba mu bwinshi, mu biharuro. Ico gihe rero izo complexe de supériorité d'infériorité zirabakuramwo imyaka n'iyindi. Haragira igihe rero mu gutanga nyimbari bibanza, kera urumva ko umwami byari bitunganije, umwami, abaganwa, abantu bose bari bajejwe gutwara, biba birahindutse. Batangura rero
gushira imbere bamwe abandi bakabasubiza inyuma, hanyuma hageze igihe mu myaka za 50 niho iyo ideology yagiye gukura cyane. Turatanga nk'akarorero nko mu Rwanda mu 59 baratangura kwicana bafatiye ku vyamwa vya ideology. Ni ukuvuga ko ico gihe byari bigeze ku yindi ntambwe novuga nk'iya nyuma, kuko abazungu bari begereje no gusubira iwabo, ibi bihugu byacu bitanguye kuronka ukwikukira. Mu Burundi rero kuri ico gihe umuntu novuga ngo yarajeje kudomeka canke yarajeje kubagarira ivyo vyiyumviro no kubishira mu ngiro, ni umuntu bita Albert Mosse. Yaravuye mu Rwanda 59, abonye ko afise aho abigejeje araza mu Burundi aca ahangana novuga nti ini generation, urunganwe rwaciye ubwenge rwatahuye ruzi Uburundi iyo buva niyo buja, rwarungano rwa Rwagasore. Ico gihe ivyumviro vya Albert Mosse akahise karatubwira yuko byatsinzwe, naho yakoresheje ingufu zitari nke mu kuburiza nk'amatora n'ibindi no gupfunga Rwagasore no kuragiza ibikorwa bitari bike, ariko yahavuye atsindwa n'umugambwe yari afise, ariko arakurikirana. Baratsinzwe. Amakuru yakahise atubwira ko yahavuye apfa yimanitse ariya ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Rumonge. Abenshi ngira ngo barahazi, twakuze twumva ngo hariya ngo kwa Mosse. Uwo mugabo w'umuzungu niho yiyahuriye kuko Rwagasore yamutsinze. Ni ukuvuga rero, ariko ivyumviro kubera ko bimeze nk'imbuto byari byaratewe mu bantu batari bake, birakura. Gukora kwabyo kuba Rwagasore yarishwe akagandagurwa bunyamaswa, birafise imvune byasigiye Abarundi, kuko abo yasize ntibashoboye kuzigama neza iragi yari yabahaye. Sinzi ko bishoboka ko batari barize neza ngo batahura ivyo barimwo, ariko biragaragara ko batsinzwe. Ubumwe, ibikorwa, amajambere Rwagasore yari yashize imbere biragera igihe birasambuka. Umugambwe yadusigiye iprona uracika uw'ikindi kintu. Nibaza ko uworaba n'uno munsi atovuga ati turacafise umugambi wa Rwagasore. Nibaza ko n'abawurimwo barashobora kwigaya bakavuga bati ntitukiri mu mugambi wa Rwagasore koko, baramwiyitirira. Niho rero mu myaka inyuma y'urupfu rwiwe biragaragara ko n'abari batowe batari bazi ico bategereza, ico bakwiye gushira mu ngiro. Nko kuva mu 61 gushika mu 65 honyine ubwaho umugambwe w'iprona byari bigoye ko bagira programme ishobora kuvana igihugu ahantu kagishikana ahandi. Biravuga ko n'umushikiranganje wa mbere, umushikirangoma wa mbere, premier ministre, atigeze aronka uburagamo kubera ko bari barahinduye intumbero. Wasanga abantu batanguye kubitumbereza muri bwa bwoko, batanguye kubitumbereza muri vya vyimviro vyo gukumirana, banaka bavemwo twebwe tujya imbere, ahubwo twebwe tujya imbere banaka bavemwo. Ideologie d'exclusion irakomera. Niho urabona ko byajemwo ibikorwa byahagiye kwitwa des actes de génocide, ibikorwa byerekeza kwihonya bwoko byabaye mu myaka itandukanye. Ari bitiko turavuga ko mu 72 ari byo kumbure bizovugwa n'ubundi munsi mu 88, ari byo bishobora no kuvugwa n'ubundi munsi mu 1993 n'ibindi bihe bitandukanye. Ibyo byose ni novuga ko ari ivyamwa vy'imbuto mbi yakuze muri ya ideologie d'exclusion et de génocide. Albert Mosse yarapfuye mugabo abo yari yayisizemwo yabandanije ikura. Irashobora kuba yarose inkorerezi ikavomerwa kubera ibyaha bimwe na bimwe nko kudahana, nk'umuntu akoze icaha ntahanwe bigatuma abantu bagira ishavu.
bigatuma baronka naho bahera kugira ngo bagende kwigisha mu banyagihugu bato bato kugeza yaho rero ibintu biyangara. Murakoze. Urakoze cyane mushinga ntahe Kiki Daniel. Ivyumviro inyigisho mbi zaratanzwe z'amacakubiri nkuko mubivuze naho bazungu ari uwo munsi nivyo twagiye turakura twumva benshi baragiye bagisha inyigisho z'amacakubiri bifatiye ku buhutu n'ubututsi, inyigisho y'ubuhutu, inyigisho y'ubututsi. Ariko turabye neza turabona yuko kuva muri iyo myaka za 60 eka n'iyindi yakurikiye hariho kandi izindi njyane haba iz'abatari n'abezi eka n'abahima n'abanyaruguru. Ariko no munsi ico twumva nuko ugwanko rw'abahutu n'abatutsi ariko gwakuze uno munsi gushika naho muri ico gihe bagombye no gukubita kudeta bamwe bakabyagiriza abandi. Mushinga ntaye Dr Rugambarara, mbega vyoba byatanguye gute kugira ubwo gwanko mu Burundi muri iyo myaka? Harinde hashigwa mu 1722 1972 gushika naho bafata ibigwanisho bakicana Barundi. Muri iyo myaka byatanguriye hehe, byagiye bikura gute? Urakoze. Ni nka kujya kw'ingwara iyo yitanguye, hari icyo bita umubu ukuriye, hari icyo bita periode d'incubation. Ni umwanya w'uko ubumara bugiye mu mubiri bukura. Naho hambere iwacu ibyo Kiki Daniel ahejeje kuvuga nibyo cyane. Hari uwaje arabiba urwanko, arabiba amacakubiri, abicishije ku byo abazungu bise ethnie mu gifaransa, bayihinyanyura ngo ni ubwoko kandi atari byo. Ibyo rero yarabivuze cyane uyu Albert Moss avuga. Rero muri icyo gihe umuganwa Rwagasore yaramuhanze cyane, aramwereka yuko ibyo ari karakora atari byo namba. Hari nk'ikete yamwandikiye muri Kigarama 59. Aha no kugira ko Kabarundi batahure yuko ukugwanya amacakubiri kwa Rwagasore ntiyari ukubesha Abarundi, yari ukwerekana ko Uburundi butegezwa kuguma ari Uburundi. Rero dusome gatoyi, novuga ko ari nk'intangamarara. Yavuze ati, abwira Albert Moss ati, inkuru washikirije mu kinyamakuru La Dépêche du Rwanda Urundi cyo kuwa 11 Munyonyo 1959 ntawe yatangaje, kiretse umunyamahanga canke impumyi ataco itahura muri politiki isanzwe iri mu Rwanda, muri Rwanda Urundi kuva imyaka ishika nk'itanu. Ati ibyo wakoze twarabonye ico byavuyemwo mu gihugu cy'u Rwanda. Aho ni muri Kigarama 59. Wowe ushaka ko mu Burundi bigenda uko nyene kugira ngo unezerwe? Yego turazi ko mu Burundi hariho ikibazo, ariko kiri mu bindi bisanzweho. Ni kuki uraje ishinga no kucica icy'abatutsi n'abahutu? Urumva icyo kibazo? Ni kuki uraje ishinga no kucita icy'abahutu n'abatutsi? Urumva ko mu ntumbero ya Rwagasore nabo bakoranye
ibibazo by'u Burundi birahari mugabo ni kubera iki mubyita iby'abahutu n'abatutsi. Ariko Albert Mose yari yamaze gushiramwo uwo mucanwa w'amacakubiri. Hariho n'umugambwe bashinze witwa Parti du Peuple PP, bawushinze bashaka yuko uhava uba nka Parmehutu yo mu Rwanda. Ntaguciriyemo gato Dr. muravuze yuko Rwagasore yavuze ko ibibazo mu Burundi bihari ariko abaza kuki bagomba kubyitirira iby'abahutu n'abatutsi. Ivyo bibazo byo bari nk'ibihe byari bisanzwe bihari, zo bari indiane zindi yobarani zindi conflict zoba zari zihari canke n'ubukene canke nizi ivyo bibazo yari ko aravuga nibihe abazungu bagombye kwitirira ubuhutu n'ubututsi. Ibyo byose Rwagasore arabyishyura. Reka dusubire tumwumvirize. Icyo womenya ni iki Bwana Mose, muri kino gihugu ikibazo kiriho turakizi, ni icy'abantu bato bato n'abafise intege nke. Abo nabo nta bwoko bafise, aho baturuka hose ari abahutu, abatutsi cyangwa abatwa, bari mu bwoko bw'abantu bato bato bahanzwe n'ubujuju n'ubukene. Tugerageze guha umwe wese icyo mugirira neza, uburenganzira bwo kwisununura, kwiteza imbere atagucagura amoko. Aho niho tuzoba dufise icyo tumariye Uburundi. Kubisigaye jewe ndazi ikibazo c'abatutsi, abahutu n'abaganwa bo mu Burundi gusumvya wewe. Ndakumenyesheje ko abo bose barenganywa hazogera igihe bakiganzura intwaro izobima ivyo bafitiriye uburenganzira. Amahirwe yandi makungu yo kwisi afise, intwaro beniyo bitebe bitebuke irahava. Ni nako vyama bigenda, nta kibuza. Murumva inyishu irahari. Si amajambo yanje, aya n'amajambo ya Rwagasore muri ico gihe. Ego cyane urakoze kumbure kubo bafise amadidane bo bavyumvise neza. Ikibazo mu Burundi cyari gihari, ntabwo cyari kibazo c'abahutu n'abatutsi, cyari ikindi kibazo kidahagarariye ku bwoko. Murabyumvise neza ko Rwagasore yavuze ati n'abantu barabarundi abo bose muri iyo mico yose kwayivuze ko ari itatu, ariko umuzungu yagombye kuyitirira ubwo bwoko, yagombye kuzana izo ideology zo gucanishamwo. Hari ikibazo wowe ufise ugomba kubaza? Ego, ikibazo mfise ni ikibazo gito cyane, ni ikibazo kuri aho nyene Dr. atubwiye ku bibazo Rwagasore yariko arasubiza. None ibyo bibazo Rwagasore yabisubiza mu buryo bw'umugambwe cyangwa se kuko ndibaza acamo yisubiriza rimwe ari bibiri. Ese Rwagasore iyo tutagira ndawita nk'umwaku ngo atuvemwo bamwice, none yari guca yari kuba president, yari kuba ministre, yari baravuga ngo ni chancelier, yari kuba ministre w'intebe. Aho niho hantu ntaramenya. Yari okay, umwami ntiyarahari aho badusobanurirwe gugwaruka kugira ngo tubashe kubisobanukirwa aho hantu. Ibyo bibazo yabisubiza mu ruhe rwego, mu buryo bw'umugambwe cyangwa mu buryo bw'igihugu yari afise amabanga atuma ari wasubiza imbere y'umwami? Murakoze. Aha Rwagasore yashitse avuye mu mashure, yashitse aba umukozi wa leta bisanzwe. Baramuhaye akazi ko kugenzura ibikorwa by'iterambere, icyo n'akazi ka mbere yaronse. Bongera baramuha kurongora intara ya Butanyerera, araba umushefu mu bandi, ariko muri ayo mabanga yaratanze imihoho, arandika n'ikete yo kuvuga ati mumbabarire ndafise akandi kazi nkora,
nakerekeye iterambere ry'abanyagihugu. Ngiye kuraba ko amakoperative twashinze ariko arakora neza, ariko ahanini yariko arubaka umugambwe ushaka gukura umuzungu ku gikano cy'abarundi. Iyo niyo ntumbero yari afise. Aha ariko aravuga bari bamaze gushinga muri 59 bari bamaze gushinga umugambwe wabo wari kurakora rero mu gihugu cyose. Hari n'igihe bamufatanye n'amatracte aje gutanga, baramushira no mu mbohero hariya i Bururi. Urumva ko ibe ariko arandika, yandikira umuntu ariko aratosekaza ubumwe bw'abarundi, akamwandikira nk'umuntu arifise intumbero yo kubohoza Uburundi mu mugambwe iprona uzoteba ugashika aho bawemerera mu gihe bazotangura ibyo kwiyamamaza kw'imigambwe. Ikindi naco uti mbe yari kuba ari iki? Erega si kuba yari iki, yarakibaye, kuko intwaro zose zishingiye ku ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro bafashe ku Burundi barifashe risa n'ibwirizwa shingiro ry'Ababirigi. Murazi ko mu Bubirigi hariho umwami, hariho na premier ministre na leta yiwe. Umwami nta bubasha bwinshi afise muri politike, baramwubaha, arunganira imigambwe n'ibindi. Aho rero muri ico gihe bari bazi yuko ico bita mu Gifaransa Uburundi bugiye muri monarchie constitutionnelle nkuko bimeze mu Bubirigi. Rero aho umugambwe wiwe umaze gutorwa murongore igihugu, niwe yabaye premier ministre wa mbere w'u Burundi bwagiye mu nzira yo kwikukira. Ico nico no vuga kuki ico kibazo cico yarari ubwana kuba umwana w'umwami byari bisanzwe, yararonsa akazi mu bandi, ntiyarushije abandi akazi, ko nakubwiye abashefu bari bahari bandi bose ntiyari hejuru yabo, yaratwagwa nk'abandi nawe agatwara nk'abandi. Yari umuntu asanzwe kuko yigisha bugufi, yaremeye ayo mabanga yose. Mugabo hageze yuko akora igikorwa cyari kimuraje ishinga cyo kugwanira ukwikukira ku Burundi, yaratanze imihoho. Ego Kiki Daniel, turumvise uko muzungu yagumye akomeza kokeza kugira indiane zigwirirane mu Burundi, ariko kandi turumvise n'uruhara rwa Gasore yasizamwo kugira arabe yuko yosukamwe mabisi kugira inyigisho z'amacakubiri mu Burundi ntizigwirirane. None Kiki Daniel, uno munsi turumva yuko hari bamwe bagiye baragandagurwa, yaba bagenda ndumwe eka n'abandi bagiye baricwa, boba bazira amacakubiri, boba bapfuye kubera ivyiyumviro bibi canke ivyiyumviro byiza byabo. Wotubwira neza, turiko turaba muri iyo period yo muri 60 gushika kuri 65. Murakoze. Mu majambo make, abantu barashobora kuba barapfuye bazira ubwoko bwabo, haba mu mpande zose mbere, ariko icambere igikomeye ni impamvu ababishe, ni nakari mu babishe, ntabwo arakari mu bishwe, nakari mu babishe. Ico ca idéologie d'exclusion et de génocide, umuntu kirimwo ntikimugira wicara, ahubwo kimwongereza agatima ko kwanka urundi ruhande. Umuntu je keshi nkunda kubigereranya n'ibintu twize muri physiologie byitwa regroupage sanguin, imigwi y'amaraso. Usanga umuntu bavuga ngo afise umugwi A, umugwi A ikintu kiwuranga ni ikintu bita antigene anti B, irimwo novuga nti nk'ubumara bwa nkana na B, uwo acaba A.
abari mu mugwi B barimwo ubumara antigene anti A, kuvuga abantu bo muri B bafise muri bo barimwo ubumara bwankana n'umugwi wa A. Hakaba rero hariho n'abantu bashobora kugira ubwo bumara bwose antigene anti A na anti B, ya migwi bita groupe AB. Hakaba rero n'umugwi rero wa nyuma witwa groupe 0, umugwi utagiramwo ubumara bwabo anti A bwaba no anti B. Mu Burundi rero novuga nti igihe izo nyigisho zigishwa abazifashe kuko ngira mu kindi gandiro turabire hamwe ukuntu bagerageje kugira ngo izo nyigisho zitsimbatare imyaka byafashe n'intambwe byagiye biracako kugira ngo abantu bavyiyumvemo neza ko umuntu ashobora kugira ku rugero kuba yo kwica mugenzi we. Aha rero sinovuga ngo abahutu barisha abatutsi cyangwa abatutsi barisha abahutu, ahubwo abantu barimwo umugera w'amacakubiri w'umu anti hutu, abo barisha abahutu. Abandi bafise umugera w'amacakubiri anti tutsi barisha abatutsi. Abo rero bagiramwo novuga ntibigarukira kubica gusa, ugwanko rushobora guca mu bintu byinshi bitandukanye, haba kubakumira mu nzego, haba kutifuza ko hari icyo boronka, haba kubasohora mu byabo, haba kubangaza, haba kubacinyiza, haba kubatesha agaciro. Ibyo bikorwa byose kugera no kubica, ibyo bikorwa byose ni ibikorwa bikorwa n'umuntu afise ka gatima bwa bumara ya abanyarwanda bava mu ngenga bitekerezo, sinzi ukuntu ideology oyizana ukava mu Kirundi, bya vyiyumviro byo kwanka abandi. Ubu rero mu Burundi dufise abantu, kuko kera ivyo by'ubuhutu n'ubututsi ntacyo byari bivuze kugira ngo uje mu byo gutwara. Abatwara bari bafise uruhande rwabo, abaganwa bari bafise ukuntu baboneka n'ibyo bajejwe, abandi imirimo yabo yari yindi. Ngira ngo twarabivuze mu bindi biganiro byaheze, ariko hageze igihe kugira ngo wumve ko ushikira ubutegetsi, wumva ko utegereza kubanza kwanka mugenzi wawe kugeza naho mwica, n'igihe wabushitseko ukumva ko uwundi mugenzi wawe ashobora kuba kubangamiye, ashobora kuzogukura kuri ubwo butegetsi. Ibyo nibyo byateye injyane nyinshi. Mu majambo make nuko hari abipfuje gushikira ubutegetsi mu nzira izo arizo zose, harimo no kwica abandi, hakaba n'abipfuje kugumana ubutegetsi kuko hari abari babufise. Nico gihe cyo kugumana ubutegetsi ntibigeze bumva batekanye, ntibigeze bumva batuje, mu gihe bafise abandi hirya bashobora ko ejo canke ejo bakeneye gushaka ubwo butegetsi. Muri iki kiringo rero cy'inyuma y'urupfu rwa Gasore kuva 61 kuduga kugera 65 n'ahantu haranzwe n'inzego zitari stable, bakura umwe bazana uwundi, bakura umwe bazana uwundi, hose agakino kari natwe dushikirwe, bati mwo bamutugaye hamuhagiye, ibintu nk'ibyo. N'inyuma yaho rero 66 ho byari bisa nk'ibyunyutse, Kapiteni Michel Micombero atembagaje intwaro ya cami agafata ubutegetsi. Aha rero niho bisaba rero ko tugenda turaba mbega abandi bavyakiriye gute. Harabipfuje kumutembagaza ku butegetsi akatari gake, dusuye inyuma n'umwami imbere ko Michel Micombero amutembagaza, hariho n'abandi bari bagerageje kumutembagaza ku butegetsi. Ibyo rero byo gushaka gushikira ubutegetsi, byo kubugumana no kwikingira, nibyo byagiye bivyara ko byavyiyumvira na wa mugero muri bamwe n'abandi ugenda ushika no mu banyagihugu. Tuvuga ko iyo hageze no mu matora propagande usanga zigendera muri bya byimviro byo kwanka abagenzi babo. Niho rero bisaba rero kuzogira umunsi umwe tukanaliza mbega nayahe madega yabaye muri ako gakino ko gushaka gushira ubutegetsi cyangwa gushaka kubugumako kuba bufise. Nivyo rero byabyaye bya byumviro babijana no mu banyagihugu, baragira igihe rero bitegurira kugira naho
bamwe bashobora kwica abandi, kuko nibaza ko bigoye kugira ngo ufate umunyagihugu wo mu kiyaya ca Rumonge agafata umupanga akica umunyagihugu babana, kandi ari abanyagihugu bose batunzwe n'uburimyi, batunzwe n'uburovyi, batunzwe bijya bintu bisanzwe nyine byo hasi. Udashobora kuvuga ngo umwe muri bo arashobora kuba yoba perezida, umwe muri bo yoba umushikiranganje w'umushinga amateka yoba iki. Ibyo rero nibyo novuga nti babandi bari imbere bafise amashuri bize canke bafise ibyo bariko baraharanira mu butegetsi bakabimanukana akabishikana mu banyagihugu. Abanyagihugu bageze igihe ubona ko amaze kwinjirwamo na wamugira w'amacakubiri yo kumva ko yankanaka yonamwica, abamaze kubona imbere yiwe nk'ikindi kintu. Ubuntu buba bwaragiye ko kugira ngo umuntu yica umuntu kandi atamurya, nta bunyamaswa buza busumba ubwo. Ibyo rero nibyo vyiyumviro vyakuze, n'ubu hariho ababifise. Ikibabaje nuko abadafise ibyo vyiyumviro nabo ntazi iyo bari, baratekereje umunsi bo kwikangura kumbure abantu bafise ibyo vyiyumviro, bafise izo ideologie anti B, hazogera igihe abonye babedomine babure aho bashobora gushirira mu ngiro ivyo bikorwa. Niho rero novuga nti umuntu azi ko muri we yumva atiyagiriza ivyo vyiyumviro vy'ihonyabwoko n'amacakubiri no gukumirana ahantu hari, niwe ari danje, niwe ari kibazo gusumba abandi bose, kuko tubiretse bikaguma gutya nuko kwa kuri dushaka ntituzokubona, kuko bariko babona ko umwe wese abivuga uko vyishakiye. Kujya kuri ntituzokuronka, abarundi tuzokwama mu njyane, kandi nta ntambwe tuzotera, tuzokwama turi inyuma y'amajambere, kuko atari gusubira inyuma, nta ntambwe yo gutera imbere ibihari. Ego cyane urakoze Kiki. Docteur, ikibazo ngiye kukubaza kumbure nibaza ko kitaza kuba kirekire. Turavuga ibya 60, 61, 62 kugera kuri 65. Reka kumbure duhere nko kuri 59. Mbega iki gihe cyose ibi byose byabaye imbere yuko Michel Micombero afata igihugu, hatwara nde ko numva bose avuga ati ngo bari ko bagwanira ubutegetsi? Mbega iki gihe cyose hatwara nde? Mbega Micombero Mwambutsa yari yaramaze kuvaho, ninde ratwara igihugu cyatwagwa nande? Mbega ubutegetsi bwa mbere bwoba bwaheze gute kugira abantu baze kugwanira ibyo bibanza bindi? Murakoze. Ni ikibazo cyiza kitutwara mu bijanye gutunganya intwaro byaje n'ababirigi. Murazi ko aho hambere, mbere y'uko umuzungu aza, hari umwami, hakaba abanyamabanga, hakaba abashingantahe. Nizo nzego novuga zitatu nyamukuru zatunganya igihugu. Aho abazungu baziye, ibyo byose barabikuye, hasigara ko bifatira umwami bonyene bakamugira icyo bashaka. Gushika naho Mwambutsa yagararije ati murambesha ngo ndumwami kandi atari byo, nopfuma nigira kwigurira kugura umuduga, amafaranga ndayafise kugura umuduga nibera umushoferi. Ibyo vyatwereka yuko koko intwaro y'ikenye yari ihari, gushika aho abarundi batari bake biyungunganya bakaja hamwe bati iyo ntwaro y'ikenye dutegerezwa kuyikura. Bwa mbere rero ikibazo cyatanguye nikijanye n'ingene inzego zizotunganywa, ingene ibwirizwa shingiro rishasha yotunganywa, atari ibwirizwa shingiro rya kera ryo kubami, kandi atari n'ibwirizwa shingiro ry'agacinyizo. Ko mu gacinyizo nta bwirizwa shingiro ryari rihari,
yari ibwirizwa nyene ry'igihugu y'agakinyizo abazungu badushize ko ababirigi. Harabaye rero kwemera uko intwaro izoba itunganijwe, bafatira ku bwirizwa shingiro ry'ababirigi. Iryo bwirizwa shingiro ryashinga ko umwami agumaho, ni ukuvuga Mwambutsa yari ahari, ariko ubutwara azoba avuye mu mugambwe uzoba watsinze amatora. I Burundi rero ntivyabaye nk'uko vyabaye mu Rwanda, kuko mu Rwanda muri 59 barakuye umwami bashinga repubulika, kandi iyo ntwaro y'agacinyizo y'ababirigi yari ikihari, kandi niyo yafashije kugira ngo umwami yari ahari Kigeli wa gatanu akurwa akangazwa. I Burundi ntivyagenze uko mu ntango, umwami yagumye ari umwami, hanyuma haza intwaro ihagaze cyane cyane ku nama nshingamateka. Nibyo twokwita monarchie parlementaire cyangwa monarchie constitutionnelle. Ni ukuvuga ko inama nshingamateka niyo ikomeye, niyo itanga intumbero ya politike. Ni ukuvuga ko umugambwe waronse amajwi menshi mu badepite niwo uca ushinga leta. Niko vyagenze kuri Rwagasore, barashinze leta. Iyo leta Rwagasore yashinze yari leta nk'uko intumbero ziwe zari zihari n'iz'umugambi w'Iprona, kunywanisha abarundi bose. Bagize propagande bari hamwe, abahutu n'abatutsi barabitunganya, hanyuma baratorwa. Abanyagihugu rero no kubashimira kuko muri 61 ntibatoye inzira y'amacakubiri nk'uko vyagenze mu Rwanda, batoye inzira y'uko bagumara abarundi, bagatora abantu babona ko babikwiye ko barongora. Muri iyo nama nshingamateka ya mbere haranatowe n'abashingamateka bava mu mugambo witwa Pepe, wo tuzi yuko wari ufise intumbero y'amacakubiri. Muri Pepe abatowe nka bose, ahubwo sinavuga nka bose, navuga ni bose bava mu bwoko bw'abahutu. Ariko muri Iprona barimwo bose abarundi, kuko barimwo mu ma province yose, mu moko yose n'ibindi. Icagiye kuba ikibazo ca mbere cabaye ikibazo cyo gusubiriza Rwagasore ku ntebe y'umushikirangoma wa mbere. Ariko ico kibazo nticatevye cyane, kuko naho icegera ca Rwagasore yari Ngendandumwe, babona ati niwe yocaba umushikirangoma wa mbere, ariko baremeye yuko aba uwo witwa Muhirwa André, niwe yari umukwe w'umwami, yari anafitaniye n'ubucuti na Rwagasore, yari afise umutambukanyi wiwe yavukana na Rwagasore. Rero kubera ico cubahiro baremeye yuko yo musubirira, kandi bari barakoranye igihe kitari gito, yarazi iby'umugambwe. Iyi ngorane yagiye kuba nyamukuru nijanye n'umugambwe Iprona. Mu mugambwe Iprona aho batangura gushinga umugambwe, wabaye umukuru w'umugambwe yari umushingantahe yitwa Nugu André. Naho Rwagasore bamugandagura, Nugu André niwe yatwara umugambwe,
arawutwara gushika muri 65. Aho rero imbere yaho hari amatora yahabaye aho Rwagasore bamugandaguriye. Ayo matora habaye ingorane kuko uwitwa Mirerekano yavuze ati ni jewe nshobora gutwara umugambi w'iprona ntibirinde guca mu matora kuko Rwagasore yarawunsigiye, twarajanye aho muri Kongo kwa Lumumba, twarayaze vyinshi, ivy'umugambwe nivyo nije nabikoreye kurusha abandi, ati rero ni jewe ntegezwa kurongora uwo mugambwe. Harabaye rero ibibazo ngaho, haraba n'ibibazo hagati y'inama nshingamateka kuko perezida w'inama nshingamateka yari Tadesigiye uyu munsi, aba vice perezida bari benshi ariko na Mirerekano yarimo. Muri leta uwari umushikirangoma wa mbere yari Andre Muhirwa, uwatwara ubushikirangoma bujejwe ibyo hagati mu gihugu, Ministère de l'Intérieur, yari Ntiruhamba. Bagiraniye rero impari na Mirerekano cyane, baranamufunga. Bamaze kumufunga haraba ikibazo rero hagati y'inama nshingamateka na leta. Perezida w'inama nshingamateka niwe yagiye kubirega, abishikiriza Mwambutsa, baca baratanga itegeko ry'uko Mirerekano bamukura mu munyororo. Urumva ko icyo cuka kibi cyari gitanguye, ariko abarundi babimenye nticatanguye kubera ubuhutu n'ubututsi habanamba, byatanguye kubera bari kubarwanira ubutegetsi. Nindaja muri iki kibanza, nindaja muri iki kindi. Umwami Mwambutsa arahari, ariko barwanira mu bijanye n'inama nshingamateka n'ubushikirangoma. Rero ingorane zirakomera, ziraba zirezire, gushikaho mu 63 bamaze gushinga imigwi ibiri itandukanye muri Iprona yitwa Casablanca Moronvia. Bitangura rero gufata isura y'ubwoko. Casablanca bakayitirira abatutsi, Moronvia bakayitirira abahutu. Aho hose ni ingwano yerekeye ibibanza gusa, nta bindi. Muri 63 uwo batoye ngo abe umukuru w'umugambwe yari Bamina Joseph. Bamina Joseph ava mu bwoko bita ubwoko bw'abahutu, ariko yari muri Casablanca wa mbere. Uwari umushikirangoma wa mbere yari Petero Ngendandumwe. Uko ari babiri barumvikana yuko kubera ayo matati bakwiye kugira inama irimwo abo mu mugambwe, irimwo abakozi ba leta bakomakomeye. Iyo nama rero bayikorera i Gitega, yari ijeje kuraba icyo kibazo cya Casablanca Moronvia, ibibazo bijyanye no kugabangana ibyicaro byo mu butegetsi. Ibyo byose barabikoze, barashika no ku masezerano. Novuga aha tuvuga ibi bya Arusha, novuga ntibyatanguriye muri icyo gihe kuko ingorane niho zitanguriye, ariko impanuro zose zatanzwe ntibazikurikije. Ibibazo birakomeza gushika rero aho muri 65 igandagurwa rya Ngendandumwe. Igandagurwa rya Ngendandumwe ryaje kuvyunyura cyane kuko
muri iyo ngwano barimo nyene ya Casablanca Monrovia, aba Monrovia bati abatutsi bo muri Casablanca nibo bahejeje kwica Ngendandumwe. Abo muri Casablanca nabo bati kadasi twebwe naho hariho ibimenyetso bimwe byashobora kuvuga ati nibo, mugabo hariho n'ibindi bimenyetso byerekanye yuko icyo bahoye Ngendandumwe, kandi kuri jewe n'ivyo nasomye mu bitabo bitari bike birerekana yuko ubwo rupfu rwa Ngendandumwe rwari ruhagaze ku ngorane za geopolitique zari zihari muri ico gihe, ko muri ico gihe abanyamerika bariko barashamirana n'abarusiya n'abashinwa aho mu Burundi. Ngendandumwe yari yuguruye ubuserukizi bw'abashinwa mu Burundi, ari mu ba mbere muri Afrika babikoze. Aho rero ku banyamerika ryari bara harabaye n'ingorane muri ico gihe aho Ngendandumwe yagandagurwa. Abanyamerika bari bafise umuntu bahaye amafaranga ngo abagirire iperereza muri ambasade y'abashinwa. Byarigeze rero yuko abashinwa bamumenya, nawe acarahunga ahungira muri ambasade y'abanyamerika. Biraboneka yuko rero hari ikibazo kinini kijanye n'iyo ambasade y'abashinwa, aho Ngendandumwe bamurasiye agapfa. Baravuga ko uwamurashe yakora muri ambasade y'abanyamerika. Aho rero abarundi barabibera ibintu hafi, nuko baravye bati ni umunyarwanda, ni umututsi, ni nyenzi, rero yamwiciye kuko Ngendandumwe abafata nabi. Ati nawe yamwishe kuko ari umuhutu, yatumwe n'aba Casablanca. Ariko ko yakorera muri ambasade y'abanyamerika ntibigeze bavyitaho no kumenya igituma ari we, n'iyo nkoho iyo yayikuye n'ibindi byinshi. Urumva ko abarundi bari bamaze kuja muri ivyo vy'amacakubiri, abari vyo bashimikira ko cane. Ariko ahanini tubiravye mu byo nasomye, ikintu nyamukuru cyatumye bamugandagura nico, kuko aragarutse ku butegetsi muri 1965. Abanyamerika bati noneho asubiye kugarukana abashinwa, kuko bari birukanye muri 1964. Ati yo basubiye kugarukana abo bashinwa, ibara rirasubira rikagwa. Ibyo nivyo novuga muri 1965, kwerekana yuko imbere yuko ibara rigwa mu kwezi kwa Gitugutu, aho umurundi wa mbere bamwica kubera ari umututsi, kubera ari umuhutu. Ngendandumwe arapfuye 1965, habaye amatora. Ayo matora yo mu kwezi kwa gatanu 1965 habaye propagande ihagaze ku buhutu n'ubututsi. Baravuga yuko mu kuvuga uko amatora yagenze, ntibasubiye kuvuga ngo iprona ya ronsaya, iprona ya ronsaya. Ivy'imigambwe bica bifata akayira biragenda, hasigara ubuhutu n'ubututsi. Ati abadepite b'abatutsi bangana uku, abadepite b'abahutu bangana uku. Urumva n'abari mu mugambo umwe witwa iprona ntibavuze ngo n'abaporona, oya, n'abahutu n'abatutsi. Birateye isoni kuva ubwo. Nukuri abarundi ntimuze murondere ahandi ingorane zavuye, aho nyene abanyagihugu nta kibazo bafise, bo baratoye muri 1961. Abantu babahemukiye nabo batanguye kuvuga ivyo Rwagasore yahakanye. Ndabibutse bimwe n'abasomera. Rwagasore yavuga ati ntituzokwigera dusaba umuntu gutora umututsi kuko n'umututsi, gutora umuhutu ngo ukora umuhutu. None abo yasigiye umugambwe
iprona nibo bavyishe. Casablanca Muramvya niyo yishe Uburundi, niyo yishe identite Umurundi, kuko yagiye mu matora harimo ugukumirana hagati y'abantu bari mu mugambwe umwe. Abo bahutu rero bo muri iprona baciye baja kumwe n'abahutu bo muri pepe, babaye umugwi umwe, abatutsi nabo babaye umurwi wundi. Haca haraba rero ikibazo co gutora umushikirangoma wa mbere, ko nababwiye muri regime politique yari ihari, umugambwe uronsa amajwi menshi niwo uvuga umukuru wa leta, umushikirangoma wa mbere. Harabaye ikibazo rero, barabishikiriza umwami arabona ati hari amatati koko. Hariho abavuga bati uwitwa Gervais Nyangoma niwe tuzoshira imbere. Gervais Nyangoma ntiyatowe mu nama nshingamateka. Gervais Nyangoma ntiyari n'uwo muri iprona, we yari yifitiye umugambwe wiwe yari karatora. Mugabo abari muri iprona bamwe bamubona yuko ni incabwenge, yarize, ntiyagize gusasirida canke iseminari atahejeje, yaragiye kwiga aranonosora araronka amadiplome, ni incabwenge mu bahutu, niwe twoshira imbere. Ariko hariho abandi nabo bavuga ati oya muntu arakaze cyane, afise intumbero tutabona neza iyo ariyo, byiza murabirinde. Mwambutsa ararengerwa ati ibyo bibazo by'abahutu n'abatutsi mbe tuzobitorera inyishu gute? Niho rero wenyene yacisha aho yishakiye, abona ati ngira nshinge leta yo gusubiza hamwe abarundi, sinje gutora umuhutu cyangwa umututsi, ngira ndahashire umuganwa ashobora kunyumvira, ashobora gukora ibyo nifuza ko byokorwa kugira abantu basubire hamwe. Rero ashinga leta umuganwa yitwa Biha Leopold, Bihumugani Leopold. Uyo Bihumugani Leopold ntiyamaze umwanya munini ari umushikirangoma wa mbere, kuko muri 1965 mu kwezi Gitugutu yaragandaguwe, yarahaswe kugandagurwa ahubwo kuko baramurashe imbere y'inzu yiwe bamusiga yapfuye. Barize kumutwara byihuta kwa muganga, baramuvura arashobora gukira, ariko ibara ryari riguye. Iyo novuga ko ari coup d'etat ya mbere mu Burundi yo muri 1965. Abari ko barayikora nabitwa ko bari muri Muramvya, bashaka gukura umwami bashingeho intwaro ihagaze ku buhutu no kuvugira abahutu cyane cyane. Iyo coup d'etat ntiyashitse aho yashaka, hanyuma ababikoze barabafata barabacirira imanza. Ubwicanyi bwabaye cyane cyane Busangana n'Ibukeye bwarakomeje. Hari abanyagihugu b'abatutsi bishwe ntango barahunga, abasoda baje kugira umutekano, n'abandi b'abahutu nabo nyene barahitanywe baricwa. Ariko ababikoze i Bujumbura barashingiye urubanza rurahari, ruranditswe, n'amakomantere yarwo, abavoka bari bahari, barashikirije ibyo uko babona urwo urubanza rwarabaye, si nk'uko byagenze ku bindi byose byahabaye. Kumbure hariho ibyanyegeje cyangwa bitashobotse gushigwa ahabona,
nk'uko byagenze ku bwicanyi bwa gasore cyangwa bwa ngena ndumwe, abari inyuma yabyo bari bande, babikoze gute, abatumye baza kwica cyangwa kugira kudeta ni bande. Ni byinshi twokwibaza kuri ibyo byabaye muri icyo gihe. Mugabo ahanini ingorane z'u Burundi zatanguriye kuri abo bita ngo ni incabwenge bagiye mu nzira ngo gasore yari yabankiye yo kuvangura abarundi bakabagira abahutu n'abatutsi. Murakoze. Ego murakoze Dr. Mba kuri icyo nyene mwari muvuze hari ikibazo ciyengira kuko dufise amahirwe ko muri mu bantu babaye mu masezerano ya Arusha, kurumva ko umwami vyatangiye kumuvangavanga igihe hatangiye kubaho bamwe bakumva ko ari umugambwe w'abahutu undi umugambwe w'abatutsi. None ndabaza nko mu gihugu cacu ko ubona ko na n'ubu iyo politike novuga uko ihari, bamwe bakaba bafise pourcentage abandi gutyo. Ese mu masezerano ya Arusha byo bari byo mwari mwavuganye canke se mubona ko ari byo bizohava bitwubakira igihugu cacu dukomeje mwino nzira? Murakoze. Urakoze kuri ico kibazo. Ni kibazo abantu benshi bibaza ku byerekeye amasezerano ya Arusha, na bamwe bakayanka kubera ibyo bitigiri ngo 60-40%, ariko n'ukuri nibabitegere uko biri. Abafashe ibirwanisho babifashe bavuga bati intwaro ihagaze kuki? Ihagaze ku gukumira. Ugukumira bakumiriye bande? Mvuge ijambo bakunze kuvuga rikomeye, armée monoethnique Tutsi. Ni ukuvuga igisoda kirimwo ubwoko bumwe. Ni ukuvuga ko abo ari monoethnique Tutsi, ni ukuvuga ko ari 100%. Haruye 100%. None wewe uri umucamanza uri imbere y'abantu bashamiranye bati twe turabahutu twe turabatutsi, bakavuga ati mwebwe mufise 100 ni muduhe natwe turi na benshi nitwe tutegerezwa gufata byinshi, kugira ngo ubashimishe byogenda gute? Nabo urabaha pourcentage kugira ngo muvangavange. Nuko byagenze. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, muri 1993 hariho ubutegetsi bwari bwatowe. Ubwo butegetsi abo bose uko babibonye nuko byagenze n'ubwicanyi bwahabaye, ihonyabwoko ry'abatutsi n'ibiki, babona ati intwaro y'abahutu. Biragoye kugwanya mu munsi umwe ibyiyumviro bihagaze ku macakubiri. Icyo banza kugira ni ukuvuga ati dufate umwanya y'uko abantu babana, bakorana, bamenyerane, niho dushobora kubigisha ingene basubira hamwe, kugira ngo haciye imyaka iyi n'iyi icyo kibazo cyo kuvuga ngo ni amapurusantaje n'ibiki gishobore kuhava, kuko abarundi bazoba babaye abarundi koko, bakazoheza bakaraba ibijanye n'iterambere n'ibindi. Rero hari umwanya wa cohabitation pacifique. Iyo cohabitation pacifique rero haragiyemo ibyo by'ibitigiri, kugira ngo abantu baronke urugero bashobora kuja hamwe bagatwara hamwe. Ariko icyo abarundi kumbure badatahura cyane, batavuga cyane, nuko ibyo bitigiri tuvuga ni ibyo muri politike gusa. Ibyicaro bya politike nabyo bibaza ko ari bingahe? Ni bike cyane. Aho ni muri politike. Ahandi hari ni hamwe nakubwira armée monoethnique Tutsi,
Okay. Reka kugira ngo aba bamwe bibaza yuko bakingiwe abandi bati bakingiwe 50-50 ni ari umuvuzi ntiwamenye uko bibwira ni placebo muvuga ati tubahe ni nk'uko uhaye agahenda abana abari muri ivyo vyiyumviro cyane no kugira ngo baronke umwanya wo kumenya ko bashobora gukorana hamwe bashobora kubaka igihugu hamwe mugabo ugacubigisha hariho programme ya reconciliation ihari hariho programme ivuga ubwicanyi bwahabaye kugira turabe yuko abantu botora inzira y'ukuri no gusubiza hamwe ivyo byose birahari ni programme bategezwa gukurikiza kugira ngo ivyo vy'ibiharuro bihave sukuvuga ko bitegezwa kuhaguma imyaka n'imyaka aho tuba tugiye mu makosa manini cyane nitwoba turiko turagaruka ku vyo Rwagasore yavuze sinzoba tuma gutora umuhutu kwa umuhutu zoba tuma gutora umututsi kwa umututsi mugabo kuko tumaze imyaka ivyo vyiyumviro biri mu Barundi reka tubereke inzira yo kubivamwo buhoro buhoro ko nk'ubu tubona ko leta ya CNDD yabirengeye igashiramwo mu nzego zitari nke abahutu abasendedefdede abo nyene bariko baraharira kuri 60-40 baca batangura gukoma induru ko muri mwenyene ni kubera iki aho naje ndababaza none urugero mwe mwifuza ko mwokwemera yuko muri mwo nuruwe rero iyo abantu bariko baragira critique nibabe biyumvira 2, 3, 4, 5 ko ushizeho leta irimo abantu bamwe gusa ni kibazo none urugero wewe wozana wewe uharira kuri 60-40 nuruwe aba paripeo tubazokubwira ati nitwe turi benshi kwijana ibiharuro ni 85-15 nibindi nivyo mushaka cyangwa n'ibindi rero nivyo twe twafashe ko abantu bose bokumva ko barimo ariko ntibibe byo gushika ngaho Yesu azogarukira oya ni imyaka yo kugira ngo iyo cohabitation pacifique ishoboke hanyuma abarundi basubire kuba abarundi ntibasubire kuzana ivyo bibazo by'amacakubiri murakoze ego cyane urakoze kandi dusomye no muri Arusha turabona yuko no kugira ibyo biharuro mushobore gufata ingingo yo gushira ibyo biharuro harabanje mwarabanje muragira amanama menshi kutumvikana ko kuko bamwe bavuga ko ari 85 abandi 10 nabangahe abakazana n'abandi n'urundi rugero reka ndabona umwanya utujanye muri kino kiganiro reka kumbure iki Daniel mu kudusezera akajambo kanyuma turabona yuko intambamyi zatanguye muri iyo myaka aho inyuma y'urupfu rwa Gasore niho hatanguye kutumvikana hagati nitwobyitirira ngo nabana bo mu bwoko canke abahutiza canke tubyitirira ngo abatutiza ariko turumva yuko muri bose baragwaniye ibiti baragwaniye amaronko niko novuga ivyubahiro uno munsi ariko tuguma twumva inyigisho nyinshi zitandukanye aho umunyagihugu atagiti ariko ararondera muri politike atacubahira ariko ararondera ariko yigishwa kwanka uwo batasangiye ubwoko nkuko babivuga ego kiki Daniel gute ugwaruka uno munsi twokwitwara mu izo nyigisho turiko turumva zuno munsi murakoze turako turavuga cyane kuri ibyiyumviro bikumira bigendana n'ihonyabwoko uko byaje n'ukuntu byakuze ntitworengana igihe turako turavuga ntavuze akantu gatoya ku byo dogiteri yaje gushikiriza
mu 60 inyuma y'urupfu rwa Gasore haje ivyiyumviro by'abanyamerika n'abarusiya n'abashinwa, abantu bigabuye bavuga ngo turashigikiye banaka bijya bita Monrovia Casablanca. Twibukanye ko Monrovia ni gisagara kiri muri Liberia, Casablanca ni gisagara kiri muri Maroc. Ni ukuvuga ko n'amanama yabereye muri ibyo bihugu, hakaba des resolutions, bamwe bavuga ati tugiye dushigikiye ibi, andi tugiye dushigikiye ibi. Ni ukuvuga ko ibyo nta hantu byari bihuriye n'ivy'abarundi. Tout le monde deja baba bamaze kudeviya, bamaze gutakara ku murongo wa Rwagasore. Ibi bintu benshi baravyitwaje barabikuriramwo, ariko barabirishe kuko nibaza ko iyo bamaze guhangana bagendeye kuri ivyo kubifata kutariko, nabo nyene baricanye. Burya mu bantu batowe mu myaka 65 iyo uravye usanga ari bake basigaye. Uwitwa Pierre Ngendandumwe, umushikiranganji wa mbere, yagandaguwe Bunyamasa 65, we bamwe bavuga ati niwo muridere wacu dufise w'umuhutu. Nta sinovuga ngo we ubwiwe ukuntu yivuga canke uko yari yatowe ntivyari muri ya nzira y'ubuhutu n'ubututsi. D'ailleurs nibi vya Casablanca Monrovia, wewe yidekarara nk'umunonariye, yarafise une neutralité positive, nivyo byanamuvuyemo kwankana bamwe kwankana n'abandi. Ariko iyo turiko turabiraba canke turiko turavyanaliza analyse z'abantu zifunga ijisho rimwe zikugurura irindi, tukaguma tuza muri bya bindi nibanaka baduhekuye, twebwe kuba baramisha baramutwiciye nka kumumenga yari uw'abantu bamwe, ntiyari mu murongo wo kuba umudemokrate cyangwa umunationaliste. Yari umurundi yuzuye akwije, ariko mu kubisobanura kubera ko za ideology twavuga kare, usanga afise ivyiyumviro arimwo agatima tareka anti naka, niho ibibazo byaciye bikomerera. Ni ukuvuga yuko abanyagihugu bato twe duheruka dutora, naho mu za 60 nabo nyene baragenda bagatora hama bagataha. Nibaza ko ibibanza byajamwe abantu baharuye batsinze amatora. Abanyagihugu rero kuba barahindukiye bakagandagurwa, busangana bukeye ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso by'amakuba yashikiye Burundi. Bazize ubusa, bazira wa murongo wabitwa ngo barize ngo baraciye ubwenge. Mu 72 tumaze iminsi navyo nyine turiko turabikurikirana bigaruka ko cyane. Abanyagihugu bapfuye, abarundi bapfuye ni benshi cyane, kandi nta kindi kintu nyamukuru bazize atari guhahamira amaronko canke ibibanza by'abitwa ngo ni incabwenge. Ubu rero abarundi ba kino gihe nibaza ko turiko turaca ubwenge. Abatabibonye baravyumvise, ubuho byarananditswe. Nubwo umuntu yandika igitabo akacandika hengamiye yari, birasaba ko usomye kimwe ugasoma n'ikindi, ugasoma ibitabo bibiri, uragera igihe ukabona bariko bakwepa iki, kuko ibintu byinshi ntibabihakana. Nta muntu hakana ko abantu bishwe itariki runaka, ntihakana ko abantu bishwe itariki runaka. Ico badahuriza ko nabakwepa ngo ntitwabishe, canke bakazana insiguro ngo bishwe kubera iyi mpamvu. Nta mpamvu n'imwe rero ihari yuko umurundi ategerezwa kwicwa. Aha ibi bijanye n'ubutegetsi bari barabisiguriranye neza muri akoro darusha, bavugana ukuntu abarundi bashobora gusangira ubutegetsi, ukuntu abarundi bashobora kwitegurira gushikira ubutegetsi, kandi bakamenya n'ico abarundi bakeneye bagomba gukorerwa. Muri arusha hariyo programme ikwiye abarundi bakwiye gukorerwa, ariko ikibazo nuko tugifise n'ubundi abitwa ngo ni incabwenge bagifise za ideology zo gukumirana n'izihonyabwoko, kandi bagomba bazigisha ku mugaragaro.
aha rero naho umuntu wese kugabira ibyabaye hari ibyabaye byarabaye ntitubihakana ntibidusamaza cyane ahubwo duharanire kuba bitosubira kugaruka ni ukuvuga yuko umugwi witwa ngo ni uwo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi urabe ntubasambure davantage urabe ko uri kuzana ukuri nyako abarundi dukeneye kandi gushobora gufasha abarundi nibaguhengekera n'ubundi bazabe ko barasasira indabyo ikibi bazabe ko baravomerera wa murima w'amacakubiri kira noneho ndibaza ko batazobishika kuko abarundi baraciye ubwenge ababibonye baracahari amatemonyage arashikirizwa ndibaza ko ukuri kurahari n'uwogerageza guca inyuma hari umunsi kuzoteba ukazuka ko ntikwigera gutsindwa ntibibaho gushobora guteba kumenyekana ariko umunsi umwe kuzomenyekana ko abakunzi baragufise rero umwe wese uhamagare kuvuga ku byabaye abishikiriza uko biri atacahengekeyemwo kuko umunsi umwe tuzomucira urubanza kuko akahise n'akacu ni ak'abarundi twese turagakwiye ko tukabona kose nimba ibibi byarabaye tukabimenya ukuri kukagaragara ababikoze bakabihanirwa abashobora kubabariranira bakababariranira abakozwe ko nabo bakabarehabilite nta yindi nzira n'imwe izoshobora kudufasha gutera imbere atari uko tuzovuga tuti byarabaye ntibigasubire murakoze ndagushimiye cyane kubona watwitabye nizere ko no hanyuma uzotwitaba murakoze cyane nibaza ko ndahari umwanya wari wose wo gushikiriza icyo umuntu yumva cyoterera turahari hanyuma muze mufate n'umwanya wo gutumira abandi tuze turabe bamwe n'abandi icyo bagenda bavuga kuri bino bibazo kuko n'ibibazo by'inkoramutima tuze turabe umurongo nyawo dushobora generasiyo ya kino gihe ishobora gukorera ko nizizoza kugira ngo ntizitwame nyuma y'imyaka 10 20 30 tuza kurondera mbega 72 habaye iki mbega 93 habaye iki mbega 8 habaye iki mbega ryari habaye iki murakoze Kiki Daniel arakoze cyane ufise wese n'ikibazo yoba yibaza ikiganiro nimenya kahise ubake ibirama ufise nawe icyo uba udatahura muri kahise ku Burundi ushobora kuba ushaka kubaza umwarimu wacu hano urashobora kutwandikira kuri akamenyetso ko guteranya amajana 386 ego Dr uru mwigisha wa utahura neza kahise ku Burundi kandi ofise nishaka yo kugira ushobore gusangiza abarundi bose uko kuri ku kahise ku Burundi Dr tugenda twumva inyigisho nyinshi zitandukanye z'amacakubiri aho umunyagihugu mutoya yigishwa kwanka urunuka wo umurundi basangiye igihugu basangiye intara basangiye ururimi bakababesha kwara amacakubiri kenshi turumva yuko ni bibazo byinshi byagiye bitangura muri iyo periode ya 60 kugenda inyuma y'urufugo rwa Gasore nk'umwarimu mwiza umwarimu yifuriza ineza abarundi n'uburundi nakaye kajambo wo dutekerera uno munsi twofata mu nyigisho uno munsi mwaduhaye urakoze cyane twatanguye tuvuga intumbero ya Rwagasore iyo ntumbero niyo yatowe muri 61 abashatse kwigisha amacakubiri ntibari babuze bari bahari nababwiye Albert Mose yashinze umugambwe wisunga nk'ivyo abo muri Parmehutu bisunga mu Rwanda ariko mu Burundi uwo mugambwe waratsinzwe iyo ntumbero yagiye kwicwa nabo bakoranye na Rwagasore birateye imbabazi birateye isoni abadukoreye nabi nabo nyene batashatse gukurikira umurongo Rwagasore yari yaberetse umurongo abarundi bari batoye bo muri ico gihe rero twifuza
gukiza Uburundi nibaza ko atayindi nzira twofata atari ukugaruka ku ntango. Iyo ntango ni ya Rwagasore, turamushyira imbere ngo ni injungu y'igihugu, ngo ni iki. None ni bangahe bazi ibyiyumviro byiwe? Ni bangahe bazi ibintu abasomeye yanditse agwanya koko amacakubiri? Ni bake cyane. Ni ukuvuga ko abo babifuza bose kumenya intumbero Rwagasore yashakiye Abarundi, abazungu nabo bamufasha, nabo bafatanije b'Abarundi bakamugandagura, nibakurikire itorero, nibakurikire ibiganiro wama ubashikiriza, bamenye koko ukuri, bamenye ko kuja mu nzira y'amacakubiri ari ukw'iki gihugu, bamenye yuko ibintu byose birashobora gukosorwa, abantu bagasubiza hamwe, Uburundi bugasubira Uburundi, Abarundi bagasubira kuba Abarundi koko, atakwinuba ubu n'ubu, bakubakira igihugu hamwe. Nabo bantu bashyira imbere ubuhutu bwabo, bashyira imbere ubututsi bwabo, bamenye ko atayindi nzira bariko barafata atari inzira umukoroni yadushizemwo, bariko bakorera abakoroni. Uwo wese avuga ubuhutu, avuga ubututsi, amenye ko ari umukozi w'abakoroni. Natwe tuze tubimenye, abashaka kuva muri izo nyigisho z'abakoroni ashobore kuzivamo. Ubutegetsi bwahabaye muri ijya myaka yose bwakoreye abakoroni. Ukwikukira ntikwahabaye kubera iyo migwi navuze, Casablanca na Monrovia, yaciye idisubiza inyuma, irahemukira Abarundi batoye kuba Abarundi. Murakoze cyane, ndizeye ko abatari bake bavyumvise, batazosubira kuja mu vyiyumviro bihayagiza bigaciza bigatuka abandi, kandi ataho bihagaze namba. Murakoze. Murakoze cyane, kandi nizere ko no ku munsi ukurikira muri kino kiganiro tuzoba turi kumwe kugira ngo dufashe gutahura neza ibyakahise ku Burundi. Tuzoba turi kumwe igihe cyose muzobyifuza, kuko novuga ko ari ibyo niyemeje, kugira ngo koko tuve muri izi ngorane turimo. Bizofata umwanya, turabizi ko ubutosora ifuku yambiza ko magati. Murakoze. Ego cyane, itorero ni novuga yuko ari tudaharanira inyungu za politike. Itorero ntabwo dushira imbere inyigisho y'amacakubiri ngo tuvugire ubwoko ubu canke buriya, ngo tuvugire umugambwe uyu canke uyuhe uriya, ariko mu itorero no kwigisha kahise. Ikiganiro Menya Kahise Wubake Ibirama ni ikiganiro kiza cyamirira kure canke gisukamwe mabisi ku nyigisho mbi tugenda twumva kungurukana bumenyi canke ku binyamakuru bibi canke biriya, canke ku bategetsi aba canke bariya, canke no ku bandi bantu bamaze kumira canke bamaze gutwagwa niyo virisi y'amacakubiri. Mubandanye mukurikirana bino biganiro. Intererano gusaba ni yuko woza uratwandikira canke woza twakura kugira utubaze ico udatahura ugomba kumenya. Niyo novuga niyo ngendo nziza yo kugira ngo tuzimuruke dukire maze tukize n'abandi. Ndagushimiye cyane mwishinga ntaye ku mwanya wawe wamufata kugira uze dufashanye dutegure kino kiganiro. Murakoze cyane Frank, kandi nanje ndabashimiye, dushimira n'abatumigwa n'abantu bakurikirana kino kiganiro, baze bacyohereza bakirungikira n'abandi, kuko societe yacu irafise ikibazo, ariko buke buke bizogenda biza, tuzogenda dukira turi benshi. Murakoze cyane namwe kuntumira. Murakoze. Ego cyane, shimire n'uwadufashije mu mpinga bw'ivyuma Yves, ndamushimiye. Reka dusozerere kuri kino cese cy'umushinga ntaye kiki Daniel Ikindaje Itiro. Ibaryohere kandi mu gikurikirane mwese.
ibyo mbona nuko Uburundi butwagwa n'umurundi kubw'abarundi imbere, umukene n'umutunzi basangiye gupfa no gukira mbere, umutegetsi n'ubutegekwa batunzwe n'itegeko rije imbere, umukuru n'umukungu bakurana ku mukenge nka mbere. Burundi igihugu ciza, uri mwiza koko, nzogutanzo gupfira, nzokugwanira abakwanka bose, nzobirukanira kure, bateshwe bati abagukunda bo nzobakuyagira, nzobaja imbere, ibiyaga byuzuye ifi, Tanganyika yuzuye imikeke, uri mwiza, ubiyaya harisha ubusho, amazi yawe n'umusarara, imisozi yuzuye ubutare, abagukunda turiho, abagukunda ndimwo, turiho Burundi, abakuyaga turimo, nzokuyaga, nzokurata hose igihugu canje, hari ibyo ndota, ndarota tujijutse tukaja inama nk'abajiji bakiri bujiji iwabo, abahondogo bazi ko abahinda barabi buhinda iwabo, abajenama badashuhura abashubi ngo baje ibushubi iwabo, mwigesa bafatane mu nda basezerana n'abagesera b'iwabo. ndabona kandi ndabona Uburundi buramuye imikangara y'abanyakarama, abungere bambaye ubugwegwe nk'abenengwe kama, ibibondo bititwaje akabando k'ababanda b'abatama, Uburundi busubirana ubugufi n'ubushingo wama. ndiyumvamo ko abarundi batakibeshwa amamuko, barimwo abavuye i Nyaruguru batagenzwa n'imigumuko, hari abakomoka kuri Karama, umuhungu wa Mungwe nuko, barima borora bacura kandi basangiye uburaro n'uburamuko. Igihe kimwe ndota nzobona Uburundi bufise imbibe atari zimwe Nyaburunga yatangurana mu gihe ciwe, zazindi Rugamba Rubogora w'ikinjana ca 19 yasize. Ico gihe tuzobazwa umuryango mu kibanza c'ivyo twaraye turiye. Ndanyotewe, ndumva inyota, ndanyotewe ubumwe bwatangujwe na Cambarantama, ndarota ingufu z'intore za Bijanyari zambaye inkinzu, ndakumbuye ibikorwa by'amasuka ya Kivimira afoye imiheto, nzikangura mbona icuya c'abadasigana ba Rubogora. Burundi igihugu ciza, uri mwiza koko, nzogutanzo gupfira, nzokugwanira abakwanka bose, nzobirukanira kure, bateshwe bati abagukunda bo nzobakuyagira, nzobaja imbere, ibiyaga byuzuye ifi, Tanganyika yuzuye imikeke, uri mwiza, ubiyaya harisha ubusho, amazi yawe n'umusarara, yuzuye ubutare, abagukunda turiho, abagukunda ndimwo, turiho Burundi, abakuyaga turimo, nzokuyaga, nzokurata hose igihugu canje, hari ibyo ndota, ndaje itiro no kuzobona amata n'ubuki twabwiwe
kubona urusato rw'imbaragasa rwifuka batanu birakwiye. Coma nkabona umutwara atwarira bamutoye atabibye. Niho nzoryama ngasinzira, nkazindukira ku kivi ndabikwiye. Pastoria muriko murakurikirana Remesha Magazine. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko byagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.